Tuongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana mu mpande zine z'isi ikaze muri ano makuru no mwanya tugiye turashikirize turabwira ariko aravugwa mu ntambara iriko irahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu ca Ukraine ubu muri kano kanya ariko rero nanone turabwira inkuru zishyi cyane gose twatohoje kubijanye n'ino ntambara iriko irahuza igihugu cy'Urusiya na Ukraine ndetse turabwira ni bande bariko barungukira muri ino ntambara ni bande bariko barahombera nkuko umugani w'ikirundi bavuga ngo aho imfizi zibiri zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara ndetse turabwira byinshi cyane gose byibanga byanyigije ko ino ntambara ni gute iyi ntambara idashaka guhera ndetse na ryari intambara izohera mbega izohera bigenze gute ibi ni ibibazo abantu benshi cyane gose bibaza tugiye rero guca hirya no hino turabe iby'ino ntambara ndetse n'igituma intambara ikomeye ikindi naco tubabwira tugiye kurabira hamwe ni gute iyi ntambara iriko biravugwa ko ariyo ntambara izimvye cyane gose ku muzindi ntambara zose ziba zarabaye iyi ntambara bivugwa ko ariyo ntambara hariko harakora amahera menshi cyane gose kurusha izindi ntambara ziba zarabaye kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kaze muri kino kiganiro cihariye c'amakuru ya Ukraine ndetse n'Uburusiya aho duca hirya no hino ibijanye n'ino ntambara y'Uburusiya ntucikwere n'umunota umwe n'umusegonda umwe kuko umusegonda wose uzoba ufise akamaro muri ino nkuru tugiye gukora ijanye n'Uburusiya na Ukraine ugume hafi kaze muramurakora twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunzi bahire twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza muri no nkuru rero yihariye ndogiye gutangura kubabwira amakuru ya kano kanya ariko araba muri kino gihugu ca Ukraine ariko habera intambara ihuza igihugu c'Urusiya n'igihugu nyene ca Ukraine kaze intambara rero kuri no munsi neza turi mu kwezi kwa kane intambara itanguye ico Uburusiya bwise special operation mu gihugu ca Ukraine Uburusiya bwaratanguye bukora imyimenyerezo ya gisirikare ku mipaka aho rero abatasi b'abanyamerika ndetse n'abongereza baguma bavuga ko bafise amakuru yo kwizerwa ko Uburusiya bugomba gutera igihugu ca Ukraine ariko abantu benshi cyane gose naje ndimwo ndetse ngira ngo nawe urimo nta wizera ko igihugu c'Uburusiya kigomba by'ukuri gutera igihugu ca Ukraine ariko rero umunsi umwe turavyuka itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu turavyuka twumva igihugu c'Uburusiya cateye cambutse imipaka cateye igihugu kibanyi caco igihugu ca Ukraine intambara zizo ziratanguye ndetse igihugu rero c'Uburusiya gitangura gitera ibice byinshi cyane gose mu ntara nyinshi cyane gose z'igihugu ca Ukraine maze intambara zirashuha abantu barapfa hirya no hino abasirikare barapfa ndetse ibigwanisho biraturirwa amadege araturirwa amaburindi araturirwa n'ibindi biraro birasamburwa amazu arasamburwa inyubako nyinshi cyane gose ku butaka bwa Ukraine birasamburwa ndetse hamwe aho hasigaye ari umuyonga utokugera umenya nuko higeze haba abantu ndetse higeze haba n'amazu kubera uburemere bw'amabombe yakomeye cyane gose igihugu c'Uburusiya intambara rero zibandanya mu gice ca kabiri ubu nico tugezemo kuko igice ca mbere kimaze kurangira Uburusiya bwahise buvana abasirikare hirya no hino aho bwari bwabashize aho bwari bwabatwaye ubwa mbere kugwana maze bagaruka kwibana ku gace ka Donbas region agace ka Donbas region rero uno munsi niko kariko karaberamo imigwano nkuko mubizi uno munsi tugeze mu gace ka Donbas region neza mu gace ka Severodonetsk niho hari kuhabera imigwano isa no kwari yanyuma kugira ngo Uburusiya bushobore gufata kano karere kose 100% nkuko mubizi Uburusiya buza bumaze gufata ibice binini cyane gose muri kano gace ka Donbas region akarorero intara ya Mariupol rero niyo yari nini cyane gose muri kano gace ka Donbas region rero Uburusiya bukaba bwarafashe intara ya Mariupol ndetse inyuma gufata intara ya Mariupol Uburusiya bukaba bwaragarutse gufata intara ya Luhansk ndetse na Donetsk Republican izi nazo zose rero n'ubu nazo zikaba ziri mu minwe y'Uburusiya atari agace kamwe konyene ka Severodonetsk aha niho hasigaye hari kwabera imigwano akanako ni nko ku mupaka uhuza intara ya Kharkiv ndetse n'aka gace ka Donbas region rero aha niho hariko habera intambara zikomeye cyane gose n'uno munsi utiko tuvuga amakuru hariko harabera intambara aho abasirikare b'Uburusiya baguma bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo bafate 100% kano gace abasirikare nabo ba Ukraine bakaba bariko baragerageza nabo kugira ngo barabe ko nibura bogombora n'agace gatoya mu gice Uburusiya bumaze gufata ariko rero biboneka ko ku ruhande rw'Uburusiya ariho hari ingufu nyinshi cyane gose kuko Uburusiya butera bwavansa butera imbere bwegera gufata kano gace n'ubwo President Vladimir Zelensky wa Ukraine avuga ko abasirikare biwe bakiriko baragwana kandi bakibishoboye kandi bashobora kugaruza tuno duce ariko rero ivyizero twebwe turabira hirya no hino ivy'intambara ivyizero n'ibikeya cyane gose ko abasirikare ba Ukraine hari imaji bokora kugira ngo bongere bagarutse kano gace ka
Donbas region muri rusange mu gihe Uburusiya biboneka ko bwa satiriye cyane gose kugira ngo ufate kano gace ndetse bikaba biboneka ko Uburusiya bwazanye abasirikare benshi cyane gose muri kano gace ndetse n'ibigwanisho byinshi cyane gose harimo n'ibigwanisho bishasha ama modern weapons tweraberetse amaburende mashasha gose Uburusiya buheruka gukora ndetse akaba bwarazanye muri kano gace amaburende arasa ashobora kurasa icyarimwe ashobora kurasa hasi ndetse akarasa no mu kirere icyarimwe ubwo ko ashobora kurasa indege akarasa n'abasirikare bari hasi cyangwa akarasa izindi burende ku rundi ruhande ukuvuga rero ibi n'ibigwanisho bishasha Urusiya buriko burakoresha mu ino ntambara ndetse n'izindi ndege zishasha z'intambara zikaba zarazanywe na cyane ko Uburusiya buriko bukora ibigwanisho byinshi cyane gose ubu nta kazi kandi kariko karakorwa cyane gose mu Rusiya nko gukora ibigwanisho kubera ibigwanisho basanzwe banabikeneye cyane kubwira intambara iriko irahuza igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine. Turabandanya nano makuru ntucikwe n'umunota umwe ko tugiye kubereka cyane gose mutamenye ko ino ntambara igihugu ihuza igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine. Tukibandanya nyene rero n'amakuru asanzwe nyene ariko aravuga muri kano gace uno munsi ku munsi w'ejo igihugu cy'u Burusiya caraciriye imanza abasirikare baba mu masenari bafatiwe ku rugamba abana bakaba basanzwe bafungiwe muri kano gace ka Donbas region ndetse muri intara ya Republican Donetsk akaba ariho bari bafungiwe bakaba baraciriwe urubanza na sentare yo muri kano gace bakaba baciriwe urubanza rwo kwicwa bakaba ndetse ejo mu Burusiya hiriwe deba ivuga ko bamwe abamenyesha makuru bavuga ko bo kwicwa barashwe canke ngo bakicwa banyonzwe ngo nkuko bagize Saddam Hussein n'abarusiya bariko baragira deba bavuga ukuntu bano basirikare bo kwicwa ni mu gihe Ubufaransa bwo bwiyamirije ibi kuko harimo abasirikare b'Abafaransa ndetse harimo n'Abongereza aho bivuga Ubufaransa bwo bwavuze ko ngo bano bafungwa b'intambara ngo ntabwo bari bakwiye gucirirwa urubanza rwo gupfa ndetse ngo canke ngo bari bakwiye kuguma ari abafungwa b'intambara ngo gushika intambara iheze ngo bakagirana amasezerano yaba yo kubasubiza canke bakaba funga burundu ariko ntibacire urubanza rwo gupfa ndetse n'Ubwongereza nabwo buvuga ko bwamirije bino kuko harimo abasirikare b'Abongereza muri abakiriwe runo rubanza rwo gupfa ndetse harimo ngo n'abasirikare b'Abanyafrika bo muri Morocco nabo nyene baciriwe urubanza rwo gupfa abo bose bakaba bivugwa ko ngo bashobora kwicwa barashwe canke bakicwa banyonzwe nkuko ngo amategeko y'Uburusiya biteganya bino bihano byose biremewe iyo baguciriye urubanza rwo kunyongwa ushobora kunyongwa urashwe canke bakakumanika ivyo byose ngo biremewe mu mategeko y'Uburusiya. Tugaruke rero ku nkuru nyamukuru twe twabwiye ati mbega none muri no ntambara y'Uburusiya nibiki biriko biraba tutazi mbega nibiki binyegeje byishije muri no ntambara mbega ni kwera iki intambara idahera ni kwera iki atabiganiro byo kurangiza ino ntambara biriko biraba kandi intambara biboneka ko isegeshe igihugu ca Ukraine ndetse ikababaje ibisi muri rusange kubera inzara iriko iratera ku isi kubera iyi ntambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya mbega none kubera iki amakungu adashaka gutora inyishu kino kibazo ni kubera iki amakungu atitaho kino kibazo ca Ukraine n'Uburusiya mbega byo biva koko. Inyishu ya mbere rero yuko amakungu atitayeho kino kibazo cy'Uburusiya ntabwo iyo ari inyishu siyo amakungu aritayeho kino kibazo cy'intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ariko rero bivana naho uherereye n'uruhande uhagazeko. Igice kimwe c'abakurikiranira hafi iyi ntambara n'abariko baradandaza ibigwanisho bariko barongokiramwo ibigwanisho rero biriko birakora muri ino ntambara biriko bigugwa amahera menshi amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika amasosiyete rero akora inkoho akaba yoyo ku bwayo atarota yifuza ko iyi ntambara yohera vuba ndetse akaba ariko yunguka cane gose aho amashare yayo ku isoko mpuzamakungu amaze kuduga gushika ku bice 150%. Akarorero ni nk'amasosiyete ashika kuri abiri akora inkoho cane gose akora inkoho n'ibigwanisho nyene n'amadrone n'indege za gisirikare aya nayo yungutse cane gose ayungutse cane nkishira hamwe Boeing ryo muri Amerika musanzwe muzi ko isanzwe rikora indege nyinshi cyane gose ku isi ariko rero ico mutari muzi abantu benshi cyane gose nuko Boeing nayo
ni mu masosiyete ku isi akomeye akora inkoho nyinshi cyane ku isi, ndetse Boeing akaba ariyo sosiyete ku isi igira kabiri mu kuba ikora inkoho nyinshi cyane rwose, inyuma y'iyi sosiyete yitwa Lockheed Martin. Lockheed Martin y'abanyamerika niyo sosiyete ya mbere ku isi ikora inkoho nyinshi cyane rwose, ndetse ikaba ikora n'amabombe menshi cyane. Lockheed Martin ikaba ifise estimate y'amadolari nibura amadolari miliyaride 45, hagati ya 45 na 50 z'amadolari y'abanyamerika. Aya niyo mahera kino kigo ca Lockheed Martin gikora inkoho muri Amerika gifise, kigakurikirwa n'ikigo n'iyi kampani rero ya Boeing isanzwe ifise hafi amabiliyoni nayo 30 y'amadolari y'abanyamerika. Izi rero akaba arizo sosiyete za mbere zikora inkoho cyane rwose muri Amerika, ariko hariho nka za Freedom Group ndetse na za Wagon Gun Group. Izo zose rero n'amasosiyete akora inkoho yo muri Amerika, ndetse akaba afise n'amashami mu Burayi n'ahandi. Amasosiyete rero muri kino gihe ariko yunguka cyane gose, amahera menshi cyane gose, abiboneka rero ko ayo masosiyete ku bwabo intambara kuba iriko iraba mu gihugu ca Ukraine ni inyungu kuri bo, kuko ibihugu byinshi cyane gose muri kino gihe intambara ziriko ziraba baraguze ibigwanisho byinshi cyane gose, cyane cyane leta ya Amerika yaraguze ibigwanisho byinshi ivyo yarungitse muri Ukraine, ndetse Uburayi bwaraguze ibigwanisho byinshi n'ibihugu vya Asia Pacific, ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane gose byaraguze ibigwanisho kubera gutinya ko bishobora guterwa bititeguye kubera zino ntambara atawuzi yo zitera zija. Ibihugu rero byinshi cyane gose byaraguze intambara, aho zino sosiyete zungutse amahera menshi cyane gose kurusha amasohera zuba zarungutse mu myaka 20 iheze. Ngovuga ko badandaje ibigwanisho ku rugero batarigera badandaza ko n'ubu rero bakaba bakidandaza, kuko iko intambara ibandanya niko bandanya badandaza, bakaba bariko bakora ibigwanisho ku bwinshi cyane gose. Amasosiyete ariko arunguka na nkayi Freedom Group ndetse na Lockheed Martin ndetse na Boeing Company n'izindi zose zikorera ibigwanisho no mu burengerazuba bw'Uburaya, aho hari amasosiyete menshi ndetse no mu Budage ariko akora ibigwanisho kandi akaba ariko arunguka. Abarundi bamwe rero mu bafise inyungu muri intambara y'Uburusiya na Ukraine batifuza ko yohera, ndetse bakaba babona ko intambara ari business kuri bo, mu gihe ku rundi ruhande rero abatuye isi turiko turarira kubw'inzara iriko irategwa n'intambara, aho ni wa mugani twatangwe tuvuga ngo aho imfizi zikubitaniye ivyatsi byo bihasigara. Isi rero nayo muri rusangi isi irageramiwe n'inzara ikomeye cyane gose, na cyane ndetse no muri Amerika no mu Burayi ubwaho inzara irabageramiye, kuko muri Amerika muribuka ko hamaze iminsi cyane gose ibifungurwa by'abana ivyo bita baby form byarabuze, kubera iyi ntambara yabuzije ingano ziva muri Ukraine ndetse n'ingano ziva mu Burusiya kongera gushoboka ku isoko mpuzamakungu, maze byinshi cyane muri bino bifungurwa by'abana bikaba byakogwa mu ngano zivuye muri bino bihugu. Ibyo bikaba byatumye isi igira inzara mu bihugu bimwe bimwe byari bisanzwe bikoresha ibivuye muri bino bihugu bibiri, na cyane ko bino bihugu bibiri byose ngo byatanga hafi ibice 45 by'ingano zikora ku isi, ndetse n'ibifungurwa muri rusange bifungurwa ku isi. Ributse ko igihugu cy'Urusiya ari cyo gihugu cyonyine cya mbere ku isi gikora umwavu mwinshi cyane rwose kurusha ibindi bihugu byinshi cyane, ibindi bihugu byo ku isi. Iki naco rero mu gihe bacaye cyamaze gushyirwaho ibihano kuva intambara itanguriye, umwavu w'Uburusiya ntibigeze uva mu Burusiya ngo ugende mu yandi masosiyete asanzwe akomeye arima ibifungurwa byinshi cyane gose ngo ashobore kuwukoresha. Ibyo rero bikaba byatumye amasosiyete nayo ahomba rero himbura ibifungurwa bikeya. Ibi byose bikaba ari bimwe ko birakontribuwa kuri iyi ntambara, bituma inzara iba ndanse. Twibutse ko n'ikibazo cy'ibitoro naco congereje ko inzara ikomera, kuko amasosiyete amwe yatwara imizigo ayivana mu bihugu bimwe bimwe n'ibindi nayo yarahagaritse akazi kabo kubera ibitoro byari maze kuzimba. Ibiro byose biba ibyongereye ku byago iyi ntambara iriko irateza ku isi. Turabandanya n'ibindi byinshi cyane gose byihishije muri ano makuru. Inyuma rero yuko amasosiyete akora inkoho cyane, amasosiyete akomeye cyane akora inkoho ariko arunguka, mbega muribaza mbega ho Uburusiya bwobwo bwoba buriko ubitwaramo gute, bwoba buriko buragenza gute? Amasosiyete yoba ariko akorana n'Uburusiya canke yoba atariko akorana n'Uburusiya, na cyane ko tuzi ko Uburusiya bwafata ibihano na Amerika ndetse bagafatirwa ibihano n'Uburayi bwo kudasubira kugura ibikoresho hanze y'Uburusiya, na cyane ko Uburusiya busanzwe bukora inkoho nyinshi cyane nabwo, ariko ibikoresho bimwe bakaba bikura muri Amerika ndetse ibindi bakabikura mu Burayi. Ibi rero ngo mbega byoba byarabujije ko Uburusiya bandanya bukora inkoho. Nemwe n'amakuru
Uburusiya rero ntabwo bwahagaritse gukora inkoho ndetse n'amabombe n'indege za gisirikare n'ibindi kubera kuba bwarashyiriweho ibihano byababuza kugura ibikoresho bimwe bimwe bakura mu Burayi ndetse bakabikura no mu Bushinwa n'ahandi na Amerika. Ano amasosiyete rero business twaba tuvuga ko ari business amasosiyete yose twavuze akomeye yo muri Amerika ndetse no mu Burayi asanzwe afite n'amashami mu Burayi yabandanije akorana urudandazwa neza 100% n'igihugu cy'Urusiya n'igihe Uburusiya bwashiriweho ibihano kuko aya masosiyete rero akora inkoho yo muri Amerika ndetse nayo mu Burayi ibikoresho bimwe ubutare bumwe bakoresha mu gukora zino nkoho ndetse n'ibindi bimwe nibyo bakura mu gihugu cy'Urusiya kubera igihugu cy'Urusiya gisanzwe gifise ibitoro byinshi cyane gose kirafise rero ubundi butare bwinshi cyane gose kubisaguka ku bitoro ndetse n'ibice byinshi by'ubutare budasanzwe buboneka cyane gose ku isi mu Burusiya barabufise. Rero ano masosiyete yoyo yakomeje kugura buno butare bw'Uburusiya ndetse akomeza nayo no gushorera mu Burusiya ibice Uburusiya busanzwe bukeneye na cyane ko Uburusiya rero butari kongera kubaha nabo ibyo bakeneye mu gihe bo bari kuba bagumije ibyabo. Rero urumva ko bone magiriranire ubu rero Uburusiya bwabandanije bukorana udandazwa n'amasosiyete nk'uko tubisanga mu kinyamakuru TFI ndetse no mu kinyamakuru Global Email ndetse no mu kinyamakuru Gravitas. Ibihugu byose by'Uburayi ndetse na Amerika byagumye bikorana urudandazwa mu ibanga. Abadandaza b'amasosiyete akora inkoho ndetse agakora n'ibindi bijanye na energy bagumye bakorana n'igihugu cy'Urusiya mu ibanga ntangere aho bahinduye gusa inzira z'uko bahora babikoramo kuko bahora bikora mu mugaragaro ariko rero babikora mu ibanga ntangere kuko bino binyamakuru byerekana ukuntu ano masosiyete yose amasosiyete yo mu Burayi ndetse n'amasosiyete yo muri Amerika asanzwe akora bino bikoresho akenaniye cyane gose n'amasosiyete y'Uburusiya cyane nk'isosiyete ivugwa muri kino cegeranyo ni sosiyete yitwa Gazprom rero ni sosiyete nini cyane gose yo mu Burusiya kandi ni sosiyete yegamiye leta inasanzwe ari yo itanga amakontra y'abagura ibitoro ndetse n'abagura ibindi byose bijanye na energy nk'umuyaga nkuba n'ibindi. Iyi niyo sosiyete nkuru y'Uburusiya rero bene binyamakuru bikaba byerekana ukuntu ano masosiyete yose mu Burayi ndetse na Amerika yagumye akorana mu ibanga ntangere n'ino sosiyete y'Uburusiya. Ibi rero bigatuma Uburusiya budashobora kubura ibikoresho bukoresha mu gukora amabombe mashasha ndetse no mu gukora ibindi bigwanisho byose bushaka gukora kuko Amerika yari yavuze ko izotuma intambara ngo Uburusiya bugira igisirikare kiri wiki kidakomeye ngo kubera kitazongera kuronka ibikoresho byo kubananya cyubaka ibikoresho by'igisirikare cyariko kirakora. Ibi rero bikaba nibaza ko Amerika itari yabyikweje neza kuko yari yavuze ko Uburusiya buzoca bucika igisirikare kidafise inguvu. Ahubwo rero ubu abashakashatsi nyene bavuga abashakashatsi n'abahinga bo mu university atandukanye by'intambara bavuga ko ubu igisirikare cy'Urusiya kiriko kirakomera cyane gose kurusha uko cari kimeze imbere yuko intambara iba ngo cyane ko isuka ikarihira ku kivi. Ubu rero abarusiya ngo bariko igisirikare cy'Urusiya cyo kiriko kirakomera cyane ngo cyane ko kiriko kiragenda yikosora amakosa cagize mu ntango igihe cyatera Ukraine kuko igisirikare cy'Urusiya nta ntambara mu myaka ishika 30 canke 40 zikomeye cyane gose nk'intambara kirimo mu Burusiya muri Ukraine cyari bwajemo. Ubu rero Uburusiya buriko burakosora amakosa bwakoze mu gice ca mbere c'intambara ngo ibi rero kandi byo bashibina binyamakuru bishingira ko bivuga ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko kirakomera cyane gose kurusha uko cyari kimeze imbere iyi ntambara. Turabandanya nano makuru n'ibivugwa muri no nkuru y'ibinyamakuru. Utibindi rero mutamenye mutazi muzi muri no nkuru y'igihugu iriko irahuza muri intambara nako iriko irahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine nibihe. Ino ntambara rero iriko irahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ntabwo byukuri iriko intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ahubwo intambara iriko ihuza igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibihugu bya Amerika n'ibihugu by'Uburayi kugira ngo barabe ubushobozi bw'igihugu cy'Uburusiya aho
kigeze muradutunga ubu rero nivyo bimwe biriko biraba muri ino ntambara. Uti rero ibindi tutamenye niki muri ino ntambara, ibindi rero bitamenyekanye cane gose abantu batiyumviriye ko cane gose biriko biraba muri ino ntambara, bino binyamakuru bibandanya vyerekana nuko igihugu ca Ukraine coba cagizwe nk'ikibuga c'umukino, ikibuga ndetse abantu bakiniramwo, akaba rero abariko barakina nabo ari ibihugu vy'Uburayi ndetse n'igihugu ca Amerika, akaba ariko barakina umukino bakaba bariko bahurira, ikibuga rero kikaba ari igihugu ca Ukraine. Perezida Zelensky rero bino binyamakuru bivuga ko yoba yarahezwe cane gose kuba yaremeye atanga igihugu ciwe ngo kibe kw'ikibuga c'intambara, na cane cane ko abanyamerika bari babizi neza cane gose ko bagiye guhahurira n'igihugu gikomeye cane nk'igihugu c'Uburusiya. Akarorero bino binyamakuru bivuga ni nk'inkuru ya hafi cane gose aho Amerika n'ibihugu vy'Uburayi bariko baraganyiriza guha amaroketi atera kure cane gose igihugu ca Ukraine, maze rero igihugu ca Ukraine no mu gihe cyahawe itegeko ryabanje kuva i Washington DC rimenyesha ko igihugu ca Ukraine kitohirahira ngo gitere zino rokete mu gihugu c'Uburusiya. Uca bibaza rero uti mbega gute igihugu c'Uburusiya kiriko kiratera amabombe akomeye cane gose ku butaka bwa Ukraine ndetse igatera ibombe by'ubwoko bwose, ariko Ukraine yoyo irose amaroketi ashobora kurasa ku butaka bw'Uburusiya igacibuzwa ngo ntutere ku butaka bw'Uburusiya. Ivyo wewe ubwawe nawe uriho inyishu wumva uwoca ubisigura gute ko umuntu yo gutera iwawe maze uje gutabara agaca kubwira ati mugabo nubwo nje gutabara ati dushobora gutera kwa naka nubwo yaguteye ati nukumutegerera hano iwawe gusa. Urumva rero ko hari umukino ibihugu vy'Uburayi ndetse n'ibihugu vya Amerika biriko birakina igihugu ca Ukraine, kuko igihugu ca Ukraine cari gifise ubu kuba carose amaroketi atera kure, cari gifise ubushobozi bwo gutera mu Burusiya ndetse kikababaza igihugu c'Uburusiya nk'uko igihugu c'Uburusiya naco kiriko kirababaza igihugu ca Ukraine. Ariko rero igihugu ca Ukraine cahawe gasopo ko kidashobora kwemererwa kurasa n'iroketi imwe ku butaka bw'Uburusiya. Ibi rero navyo bikaba biboneka rero ko ino ntambara hari umukino wo kuraba ubushobozi bw'igihugu c'Uburusiya, ndetse bikaba bimaze kuboneka rero ko bino bihugu vya Amerika ndetse n'ibihugu vy'Uburayi muri rusange bimaze gutinya igihugu c'Uburusiya kuva aho intambara itanguriye. Bagerageje amayeri yose, baragerageje uburyo bwose bashoboye, ndetse bagerageza ibigwanisho byose, ariko rero babona ko Uburusiya bubandanya bukomera cane gose. Ibiro bikaba byo bisa nuko bavuga ati ni nkuko rero abavuga b'ibinyamakuru bivuga ko byerekana ko Uburusiya butinyitse cane gose bino bihugu vya Amerika, nubwo abantu benshi cane gose tubivuze bavuga ngo nuko exagera, ariko ntabwo ari ko exagera kuko ntiwombwira ukuntu Uburusiya nako ntibombera ukuntu Amerika ibuza igihugu ca Ukraine gutera amarokete ku butaka bw'Uburusiya, na cane cane ko ubutaka na cane cane ko igihugu c'Uburusiya naco gishegeshe igihugu ca Ukraine kikaba kimaze gusambura amazu menshi ndetse n'ibikuba remezo byinshi cyane. Rero nibombera rero ukuntu cane cane ko nk'igihugu ca Ukraine bateye amarokete bari muri Kharkiv bashobora gutera neza neza ku butaka bw'Uburusiya, kuko bateye amarokete bari mu gisagara ca Kharkiv. Igisagara ca Kharkiv gihana urubibe n'igihugu c'Uburusiya, rero bashobora gutera amarokete akava i Kharkiv akagenda ku butaka bw'Uburusiya. Ibi rero biboneka ko igihugu ca Ukraine cyafashwe nk'igihugu c'intambara, ndetse ibikaba vyakozwe n'abanyamerika ku nyungu zabo. Izi nyungu zabo nazo twagiye turazivuga, ni zimwe zo kuba bariko mu rudandazo rukomeye cane gose, amasosiyete yabo y'abanyamerika ariko arunguka cane gose, mu gihe rero amasosiyete ariko arunguka cane gose nayo aba ariko aratanga amatagisi menshi cane gose. Rero Amerika ikaba iriko irahungukira, nubwo ku rundi ruhande mubona ngo Amerika yafashe ibigwanisho bingana gutya ngo bihereje igihugu ca Ukraine, ariko Amerika iriko iradandaza kandi ikwidandaza bwenge, kuko ibindi bihugu byinshi cyane gose bisanzwe bigurira inkoho muri Amerika byaciye bigura, ndetse ibindi biracariko biragura kwishi, ndetse hari n'ibihugu byinshi cyane gose bikiri kuri liste bimaze kugura inkoho bitarazihabwa kubera umurongo w'ibihugu byinshi cyane gose biriko birashaka ibigwanisho muri Amerika. Ndetse no muri amasosiyete twagiye tuvuga, amasosiyete asanzwe ateye imbere cyane gose y'Abanyamerika, aho imitahe yabo y'amasheya yaduze nibura ibice 150% kubera intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Ibi tuvuga ko bano bo bashaka ko iyi ntambara yubandanya ahubwo igateba cyane gose, kuko kubandanya kw'intambara niko urudandazo rwabo rubandanya ruba neza, kuko babandanya bacuruza yaba amasasi ndetse yaba n'ibindi bikoresho byose by'intambara nk'amadrone n'ibindi. Ibi byose rero hano amasosiyete abigurisha amahera menshi cyane gose, amadolari amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'Abanyamerika ku munsi aragenda. Tubitse ko iyi ntambara estimate yayo ikoresha hafi
ngo miliyoni amajana abiri ku munsi z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ku mpande zose zibiri, aho ngo igihugu ca Ukraine gishobora kuba gikoresha miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, ndetse n'igihugu c'Urusiya naco kikaba gikoresha hafi miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika buri munsi. Mumva ko aya mahera ari amahera menshi cyane gose akora muri intambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Bikaba ari navyo bishingiwe ko bivugwa ko iyi ntambara ariyo ntambara izimvye cyane gose kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yahuza abanazi ndetse igahuza n'igihugu c'Urusiya muri rusange. Rero ni bimwe mu biriko biraba iyo ntambara. Turabandanya n'ibindi byinshi cyane gose muri no ntambara. Turabandanya rero kurabira hamwe ibiriko biraba muri no ntambara ndetse n'ibiriko biravugwa muri no ntambara. Ibindi rero biriko biravugwa muri no ntambara nuko bino bihugu byose, ibihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu ca Amerika, abari bose bariko barondera influence ndetse bariko bashaka kwerekana ubuhangange bwabo n'ubukomezi bwabo. Iyo rero ibi rero bikaba bituma intambara ya Ukraine ikomera cyane gose, mu gihe baguma babwira Perezida Zelensky ko yodadika ngo ntiyemere ivyo Urusiya busaba, ngo cyane cyane ko ngo bemeye ko bazomushigikira gushika no kukanyuma. Ibi rero bikaba ari bituma Perezida Zelensky yishigikira akabona ko intambara azoitsinda. Ariko rero Perezida Zelensky ubwiwiwe ngo biraboneka ko abamwegereye bavuga ko ibinyamakuru vyo mu Burusiya, ibinyamakuru vyandikira mu Burusiya nk'iki kinyamakuru TFI Global gifise abanyeshuri mu Burusiya ndetse no muri Ukraine, kivuga ko Perezida Zelensky kubwiwe aba yararekuye ino ntambara, aba yagiye mu biganiro ndetse yakemera ivyo Urusiya bwose bwasaba. Ariko rero akaba ashizwe ko igitutu n'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi. Ibi bigatuma rero Perezida Zelensky atasiganiza afise ari nkaho mufise mu gifusi, kuko ari bamuha ibigwanisho, nubwo bamuha ibigwanisho bakamubuza ko ashobora bakamubuza gutera mu Burusiya. Ariko rero ngo n'ubu ariho kubera bo, ndetse bakaba ari nabo ngo basirikare ba bino bihugu bakaba ari bo mucungiye umutekano ikive ku mugwa mukuru asanzwe baba. Bikaba ibyo bituma rero ngo adashobora kubahemukira yemera ivyo bavuze byose, nubwo rero kuri bo ari business bariko barakora ndetse no gushaka gupima ubushobozi bw'Uburusiya. Ariko rero kuri Perezida Zelensky wewe urumva ko ariko aratanga ubuzima bw'abanyagihugu b'abanya Ukraine, bakaba bariko barapfira ku bwinshi cyane, ndetse n'abasirikare benshi cyane gose bakaba bariko bapfira muri ntambara ku bw'ikiguzi cyo kwamamara kw'abanyamerika. Ndetse abanyamerika rero bakaba bamaze nabo gutakaza byinshi cyane gose, ndetse bikaba ivyo bituma benshi bavuga ko Amerika idashaka kuja mu ntambara yeruye n'igihugu c'Urusiya, na cyane cyane ko Amerika kugira ubu imaze gutakaza nibura hafi amabiliyoni ashika ku 10 canke arenga y'amadolari y'abanyamerika, mu gihe yemeye ko azokoresha Amerika yemeye gukoresha biliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika muri intambara ya Ukraine. Aho rero ko zino biliyoni 40 nizahera bazokongera ko ayandi. Ariko twibutse ko intambara itwara amahera menshi cyane gose buri munsi, ko Amerika ngikoresha hafi amadolari miliyoni 100 ku munsi igenda muri Ukraine. Zinazo zikaba zigenda mu bigwanisho n'imiti n'ibindi bikoresho byose yaba bya intelligence n'ibindi byose bikorwa muri no ntambara. Ibi rero bikaba bivugwa ko intambara ari ya mbere izimvye cyane gose kurusha izindi ntambara zose zabaye havuye mu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Rero Perezida Zelensky akaba ahagaze yishigikiye kubera ubushobozi bw'abanyamerika bamushigikiriye. Ariko rero abanyamerika nabo bikaba biboneka ko bariko barakina umukino kugira ngo nk'uko twabivuze badabandanye badandaza ibigwanisho, kuko by'ukuri intambara biraboneka ko itazopfa ihagaze ari amasasu n'amabombe ategwa, ahubwo ibiganiro byo nyene nivyo byoshobora guhagarika ino ntambara. Abarabiri n'ibindi hirya no hino bakurikirana ivy'intambara nk'umuprofeseri wo muri Washington wo muri Harvard University avuga ko intambara ya Ukraine ishobora kurangira mu gihe honyene igihugu c'Urusiya cyo kumvikana n'igihugu ca Ukraine. Ariko ku ntambara y'amasasu n'amabombe ko intambara idashobora kurangira, ndetse ishobora kuba intambara izomara igihe kinini cyane gose, mu gihe abijejwe batokumvikana ngo barabe ukuntu batorera inyishu nako iyi ntambara iriko irahuza bino bihugu. Ibindi rero biriko biravugwa nuko ibihugu vya Amerika biriko biragendinga canke biriko birashaka kuronka influence nini cyane gose ku isi muri rusange, kuko ngo biriko birashaka kugerageza kuraba ukuntu botsinda Perezida Putin bakamutsinda muri intambara. Ariko rero bikaba biboneka ko biri kure cyane gose gutsinda Perezida Putin muri intambara. Rero ngo Amerika iriko irabikora ifateganije n'ibihugu by'Uburayi kugira barabe uko boca intege igisirikare c'Uburusiya, ndetse ngo baca intege na Perezida Vladimir Putin, maze rero Perezida Vladimir Putin ave ku butaka bwa Ukraine, maze rero
abanyamerika n'uburayi muri rusange babonye intsinzi ibi rero nivyo ngo biri ku meza yabo bariko biyumvira gukora ibishoboka byose bakabandanya ino ntambara gushikaho Uburusiya buzobananirwa ariko rero ibitubutse ko Uburusiya kunanirwa atari no munsi canke ejo ku munsi w'ejo ndetse haheze Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yaragiranye ikiganiro n'abajene b'aba entrepreneur abajene ugwaruka rw'abacuruzi akaba yababwiye ko ngo igihugu c'Uburusiya gikomeye cyane gose ngo ndetse ngo kugera aho kigeze uno munsi ngo nta numwe yo gihagarara imbere ngo yabana bya bihugu byigira ngo birakomeye by'uburengerazuba aho yabamenyesheje bano ba entrepreneur ko bafise igihugu gikomeye ndetse ngo igihugu agomba kucubaka igakomera cyane gose kurusha aho yiganije n'uwitwa Peter the Great ubu nawe akaba ari umwami yakomeye cyane gose wo muri kino gihugu c'Uburusiya yubatse amateka y'igihugu c'Uburusiya nawe rero Perezida Vladimir Putin yavuze ngo nkuko Peter the Great yubatse igihugu cacu ubwami bwacu bugakomera cyane gose mu bijyana byahera ngo natwe niko dukwiye kubwubaka muri kino gihe ngo kandi turabishoboye ngo kandi ngo nzobaje imbere mu kubaka igihugu gikomeye cyane gose ngo hamwe kitazokwigira kinyiganyizwa ngo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ubu rero abarabira ahantu umwe ibintu n'ibindi bavuze ko Perezida Vladimir Putin yigiranije n'uwo bita Peter the Great nawe akaba ari umwami yakomeje ubwami bw'Abarusiya bwa kera imbere y'intambara ya mbere y'isi yose akaba rero yari umwami yahambaye cyane gose yatwaye n'ibice by'Uburayi ndetse agatwara n'Uburusiya n'ibice binini cyane gose yarigaruriye uburere bw'isi rero Perezida Vladimir Putin ibyo yabigarutse ku majambo y'ejo aho ariko arabwira ko abajene entrepreneur bafise amashance ndetse n'amahirwe menshi muri kino gihe yo kubaka amasosiyete akomeye ndetse no gukora ibintu bikomeye cyane gose mu gihe abura abo bahiganwa bagenzi babo b'Uburayi n'ahandi bamaze kuhava ati rero niko kajyo kanyu mukore ahubwo mugiye gushima n'Imana kubona amasosiyete amwe y'abanyamerika yaravuye mu gihugu cacu ati mukore mutere imbere kugira ngo twubake igihugu kitazerinze kitarindiye gutega amashi abantu bamwe yaba aho bari ku mugabane bari bose ati twebwe Abarusiya turashoboye turikwije iyi ni mu majambo y'ejo mu kiganiro Perezida Vladimir Putin yagiranye n'abajene ba entrepreneur turabandanya n'ano makuru amakuru rero yandi tubandanye nyene ivuye kuri ntambara Amerika nkuko twabivuze nayo rero iriko iragerageza kugendinga influence kugerageza kwerekana ko ikiri igihanganye ku isi nubwo ibihugu bimwe bimwe bitanguye kubona ko Amerika itakiriya indi Amerika y'ubuhanganye nkuko yabifise kera ariko rero Amerika irakomeje n'imigambi yayo kwerekana ko nubundi ikiri igihanganye ku isi rero Amerika muri iyi ndwi ariko yaratumije inama yitwa US Summit inama rero ikaba isanzwe ihuza ibihugu bya Amerika y'umanuko byose ndetse ibihugu bikikije Amerika byibanye kubwira ngo Amerika iyi nama ikaba ibera muri Amerika ikamaze hafi imyaka 70 iyi nama iziraba buri mwaka iyi nama ikaba itumirwa mu bakuru b'ibihugu babiri ibihugu byose bikikije igihugu cya Amerika y'umanuko na Amerika y'uburengero bino bihugu byitwa Latine aba rero bano bategetsi umwaka bikaboneka ko iyi nama yatanguye basuzuguye cyane gose igihugu cya Amerika uko benshi cyane gose ntibitavye iyi nama ndetse n'ibihugu byitavye inama bikaba byarungitse ati bo ku rwego rwo hasi cyane gose akaba aribo batumye kubaserukira muri nama bigutse ko nta mushikiranganje wa mbere n'umuyitavye inama ndetse nta n'umukuru w'igihugu n'umuyitavye inama ubundi inama yahora yitabwe n'abashikiranganje ba mbere bo muri bino bihugu bindi ndetse n'abakuru b'ibihugu ndetse ikitangaje gikomeye cyane gose muri inama y'uno mwaka umukuru w'igihugu wa Venezuela nako umukuru w'igihugu wa Mexique akaba yarase kwitaba inama ndetse akaba atana delegation yagiye irungitse akaba yari bekotinze muri rusange ikirero kikaba ari nk'igisebo canke igikomeye cyane gose kuri Amerika kuko ubu Amerika igihugu ca Mexico nico gihugu ca mbere bifatanije imipaka ndetse nico gihugu ca mbere bakorana urudandazo rwinshi yavuye Ubushinwa nabwo Ubushinwa busanzwe buri kure ariko igihugu ca Mexico nico gisanzwe kibana neza n'igihugu ca Amerika igihugu ca Amerika kikaba cari catumiye ndetse ku bwa mbere ku rutonde rwa mbere igihugu ca Mexico ariko perezida wa Mexico akaba yarase kwitaba inama irezo yatanze ngo nuko Amerika mu butumire yari yakumiriye ibihugu bitatu Amerika yakumiriye muri buno butumire byari igihugu ca Cuba ndetse n'igihugu ca Venezuela n'igihugu ca Nicaragua
ibihugu bitatu rero bikaba byakumiriwe ngo kubera ngo bino bihugu bidafisemo demokarasi, ariko twibutse ko bino bihugu ntibyakumiriwe kubera bidafise demokarasi, ahubwo nuko bitemera ivyo Amerika ibishaka ko. Nk'akarorero igihugu ca Venezuela, abategaye abadiplomate b'abanyamerika bamaze iminsi bagenda gusaba ko igihugu ca Venezuela coza kiraha ibitoro Amerika, ariko perezida Maduro wa Venezuela akaba yaranse guha ibitoro abanyamerika, kuko abanyamerika twibutse ko bari bashatse kumutembagaza ku butegetsi maze ahatorwa n'abasirikare b'abarusiya. Ibi rero n'ubu akaba akivyibuka hatavyibagira ko abanyamerika bahaswe kumutembagariza ubutegetsi, akaba rero yarabinye ibitoro. Rero bikaba vyatumye Amerika ikumira igihugu ca Venezuela muri no nama, ndetse igihugu ca Cuba naco nyene imigenderanire ntabwo ari myiza. Twibutse ko kuva igihugu ca Cuba cakabaho bagerageza baraganira imigenderanire mibi n'igihugu ca Amerika guhera ku babanjije kino gihugu kubatanguje kino gihugu ca Cuba ba Fidel Castro ntibigeze bahuza n'abategetsi ba Amerika. Rero bikaba bituma n'ubu igihugu ca Cuba kidafitaniye imigenderanire myiza na cane cane n'abanyamerika, nubwo ari kibanyi ca Amerika naco nyene, ariko ntigifitaniye imigenderanire myiza. Naco rero kikaba cakumiriwe muri nama n'igihugu ca Nicaragua. Rero bikaba vyatumye perezida wa Mexico nawe avuga ko ngo kubera batatumye bino bihugu ngo nta demokarasi irimo, ngo yaba harimo demokarasi nk'uko Amerika avuga ko bino bihugu yabihoye ko bitagira demokarasi, cyo gituma yabikumiriye. Ngo rero Mexico nayo ivuga ngo yaba Amerika ivuga demokarasi, ifise demokarasi, ngo yari kuba yemera n'abafise ivyumviro binyuranye nabo. Ngo rero bino bihugu ico bihogwa ngo nuko bifise ivyumviro binyuranye n'ivyumviro by'abanyamerika. Ngo rero ivyo ngo muri demokarasi biremeye ko umuntu agira ivyumviro binyuranye n'ivyawe. Ngo rero bino bihugu navyo vyari gutumirwa. Ibi rero bikaba vyatumye perezida wa Mexico atitaba inama. Ibi rero bikaba ari we ubu, ndetse akaba ari umutegetsi mukuru cane gose yaba yitezwe igihe cose muri nama, kuko igihugu ca Mexico nico gihugu kindi gitunze cane havuye Amerika muri kano karere. Rero nico kenshi cane gose bagirana amasezerano yuko akarere kagomba kugenda na Amerika. Rero Mexico ikaba yaranse kwitaba inama. Tukivuga nyene ya Amerika, twibutse ko impunzi nyinshi cane gose zivuye muri bino bihugu vya Nicaragua ndetse na Venezuela n'ahandi bariko baza benshi cane gose impunzi zihungira muri Amerika, zigeze hafi y'umupaka wa Mexico no na Amerika. Bari benshi cane gose ibihumbi n'ibihumbi bavuga nibura bishika mu 40 vy'impunzi bari mu barabara bagana ku butaka bwa Amerika. Iyi nama rero irabandanya nubwo abategetsi bo muri bino bihugu vya Amerika batayitabiriye. Ibi rero bikaba biboneka ko basuzuguye Amerika, batikimera ubushobozi n'ububasha bwa Amerika ifise muri kano karere. Ndetse rero bikaba biboneka ko Amerika ikwiye guhindura ikarata yayo igakina indi karata, kuko ahandi ho Amerika ibandanya itakaza mu ruhando ku rwego mpuzamakungu, ibandanya itakaza ubushobozi bwayo, aho ibihugu byinshi cyane rwose bitakifata Amerika nka Amerika ya kera twari tuzi. Nibi rero mu bijanye n'iyi summit tumaze kumenya, summit ariko iracabandanya. Tugivuganye n'amakuru yo muri Amerika, ku munsi w'ejo hongeye kuba ibitero vy'inkoho muri Amerika, ndetse aho abantu batatu ngo bahise bapfa, abandi benshi barakomereka. Ibitero vy'inkoho rero vyovyo ubu muri Amerika abantu bafata inkoho bakagenda kurasa abantu bisigaye nkaho biba misi yose, bisigaye biba byabaye umugenzo muri Amerika. Ibitero biguma biba umwanya ku mwanya, ndetse polisi yaguma kizunguruka ahantu hose kirondera abantu ariko kubafata biragoye, kuko bano bantu bategura bategura ibitero byabo muhira, maze bakaja kubikora aho baba bateguye kubikora. Mwakoze rero abakurikiranye ano makuru, turaza gusubira mu makuru yacu, hanyuma mugire ibihe byiza, mukomeze akugwa neza. Twibutsa ko intambara no zibandanya muri Ukraine, intambara ziko zibera mu gace ka Donbas region, naho Urusiya riko ragerageza gukontrola kano gace kose, ariko bikaba bitarakunda. Igisirikare ca Ukraine kikaba kiriko kikigerageza kugira ngo kigaruze uduce igihugu c'Urusiya kimaze gufata, ariko bikaba bigoye cyane gose ko igihugu ca Ukraine cogaruza bino bice Urusiya maze gufata, kuko Urusiya bahize inguvu nyinshi cyane gose muri intambara. Mwakoze rero duziganye cyarindira sabana ndetse ngira subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu byo hanyuma bica kuri channel yacu. Imana ikomeze kubazigama no bashikire ubwanyu no mu bantu.